Black TV ndaramukije cyane ndabahani ikaze mu kiganiro Shalom nkuko mubizi nigane tukene turavugana cyane kuvyerekeye abaririmbyi b'indirimbo z'Imana bahimbaza Imana n'uyu munsi ntitwagiye kure cyane ariko turi kumwe n'usanzwe yandika ibitabo ariko akaba ari ibitabo byo kuri bisunikira umuntu mu buryo bwo gukura mu buryo bw'imwemo murumva ko ari muri cadre imwe akaba ari Olivier Sanzuera mukaba muza tuza kumenya vyinshi kubijanye n'igitabo ciwe igitabo bwaco ibitabo asanzwe yandika vyitwa ngo umuco w'ubwami ari igitabo uyu munsi tuzaganira ko gifise comme sujet canke titre umuntu mushasha wo muri Kristo yabohowe kucaha murahawe ikaze Olivier ndaguhaye ikaze igitabo dusanzwe tamenyereye abantu bandika cyane mu Burundi nkuko musanzwe munabizi tubona ama Bible ibindi dusoma ibitabo bivuye hanze ariko kumva vyo kuri umujene nga mu Burundi atanguye kwandika n'ikintu kiba kidasanzwe nka mwebwe mwotubwira uko vyatanguye canke ingene iyo inspiration yaje bafite sinovuga ngo ni ibintu nakuze nkunda canke ngirana usanga umujene afise izindi ndoto muga Bible iravuga ngo iyo umuntu agiye muri Kristo Yesu aba bayicare mu gishasha ama Bible cyongereka abandanye ivuga ngo mu Bifilipi 2:13 ngo niyo ibaha gukunda no gukora ibihimba byumvikana si ibikorwa byanje ni abari data mugaca gusunikira kubikunda agaca kuhana capacity yo kubikora so novuga je ni Imana imbamwe ibishatse gukora ico kintu kubera ibifise abantu kanaka visa ego novuga ko ari mu rugo buryo murakoze cyane igitabo gisanzwe gifite suje nka umuntu mushasha wo muri Kristo yabohowe kucaha umuntu agisomye yo kwitega kumva mu ibiki mu ncamake kuko tuza kuvuga ikindi gihe cyo kuzomenya vyinshi muri ico ego so ikintu uvuga kino gitabo kizanye nk'itandukaniro ku bandi bantu bashoboye kuvuga ko yosije nuko ugerageje kuraba Imana yamye ivuga ku bantu ko ari ikintu cyo kureka icaha mugabo turavye imisezerano rya kera ntivyashoboka barazana ibimazi biranka haragira muga Imana ugumya ahantu hose nigeze babwira ngo varako byanse bigumya yagumye ivuga ati je shaka umuntu adakora icaha Yesu acaraza acavuga ngo ntaco mushoboye mutamfise byumvikana rero ubumundose mu bishobora itandukaniro ririmo niriye nuko ishengero canke abana b'Imana twagumye twemera ko hari amaraso oriye yuko tuvuga ngo amaraso none tukwiye kwibaza nimbe Imana idukunda iyo dusaba ibintu tudashoboye si Imana idusaba kureka ivyo bintu kandi ziko twambaye umubiri n'isi na Satani amikabize ko ivyo bintu tutabisho irikira turenganya Imana ivuga ati ngo murazi ivyumviro mbiyumvira ko n'ivy'amahoro nimba Imana irikira bitubuza byumvikana idushakira amahoro ahubwo tukwiye kwibaza ati ni igiki gituma Imana ibitubwira ni ikihe kinibona muri jewe canke mu wundi muntu gituma tokora ivyo bintu ni muri ico rero mu yo ntumbero biciye mu gusenga no mu kwiga ijambo ry'Imana nasanze bikunda kuko hari n'abandi babibayeho hariho Yesu hariho ba Paulo n'abandi bagomba bavuga ati mu ndabireko nkuko nabaye muri mwebwe ego murakoze cyane nduva n'igitabo kidimwe ibintu biri très intéressant ndabatumire kugisoma kwiyumvira kwandika abarundi ntidukunze gusoma ntitubeshanye ntidukunze gusoma vy'ukuri kandi umengo ntibiturimwo nko kwiyumvira gusoma kandi kwandika kandi uziko atabantu benshi bakunze gusoma mu Burundi wowe ubihigica bicaye so ufite nkuko navuze ati n'umuco w'ubwami first novuga hakuru sindabaho mbaye canke igihugu ndaraba ubwami ndimo hamaje kintu nibaza ko nk'umugera utuma badasoma batagirane nuko bibaza ko ibintu vy'Imana ni ibintu bikwadukamwo ni Imana kwigurira ubuntu ucumenga kuvuga ngo kuvyiga no kugirana ucumva sivyo umubwiye ati ngo ndakwigisha ibintu vy'Imana cumva wewe uri ndunyigisha ivy'Imana mugasakano keza n'intumwa turabona zarabwiye Yesu twigishe gusenga urumva hari mw'ishuri umbe harimo kwiga gusoma kwandika n'ibindi byose amajeni baza ko kugira binyadukemwo biba bivanye cyambere cyo nakubwiye nimwe mwera bitanguza muri wewe hama ikindi naco nuko ububona ububona manke abantu babuze ukabona ati kineye umuco donc kandi rero nanje birazwi ko ari abantu usanga bafise igicapo naka niwe yombwira ibintu abakozi b'Imana bemewe kana cusanga nawe ibyo bintu uri kurabaraba babandi ntibabivuze mugabo ukaguma ubibona uvuga ati reka mpige mu yeshoboka je amapa igitabo kinyansubira kuko nk'ubu turasoma ibitabo byanditswe mu 1900 kandi bikadufasha byumvikana igitabo gishoboye kwigisha umuntu atamwanya muri kazoza no mu yindi myaka hamwe ikindi naco igitabo nuko kiragira ndigisaba ikibanza arumva
ushobora kugasomera ngaha ushobora kugasomera muhira muri bus umuntu ushoboye kumwigishiriza ahantu hose ari haba ku kazi ahantu hose kandi igitabo nuko kirafise ukuntu gifuka umuntu kikazana iyo message nk'ubu turiko turaraba bible bijya vyete benshi ntituzi histoire yabo muga bijya bintu birimo biradufasha c'est-à-dire uri kumuha produit akene atabanje ko considera uyifise c'est comme si nkuko wagenda ku isoko ushaka imuzu wamaze kuyishimara ukuntu wumva ikwati utirigura considera ujya mu dandaza ingene yambaye iki byumvikana umaze kuyibona ko kwikeneye ubu ico kintu kiba gikweza en fait igitabo rero naco gifise uko kuntu umaze kubona sije ni ucamva ubishatse nyene byo ukabanza ukamwibagira byumva ushobora gufasha abantu benshi murakoze cyane murumva byo kuri ko unaduteye intege uratubwiye akamaro ko gusoma n'uburyo kuko hari igihe umuntu akubwira message ukamengo abivuze kutariko ariko mu gihe wowe wicaye ugasoma ugashishoza ugadisana biratuma wowe nyene byo kuri uhishurirwa mu bundi buryo igitabo kukironka byo bisaba iki cyangwa umuntu yogisangahe Okay, igitabo ubu gushika no munsi ntibiraba disponible bivanye nuko ndiko ndategura lancement yacu. Okay, lancement yacu izoba dimanche le 3 novembre. Azoba ari 16h muri Ego Hotel. Ego umuntu wese azohashika azoparvena kumva kuko igituma nshaka ko abantu baza nuko mu gitabo wandika resume kandi urarabana n'imico yabo bantu kuvyerekeye igitabo ninaga volume nini bazokigura gute umva ndaga volume nini bica bisaba prix nini ni basanzwe bamenyera ivyo bintu bica bimva chumenga harimo akantu ko kunigana tugatereka nkora ikintu umuntu wese yoronka kugira mfashe umuntu wari we wese ku mafaranga umuntu wese yo pavenda kuronka byumvikana ku munsi wa lancement nzovuga ibintu byinshi ntashoboye kwandikamo nga mugabe bifise insiguro hama kungena umuntu azokironka ku bantu bazoba bapavenye kuza abantu bazoba baje muri Ego Hotel ku munsi wa lancement bazotaba gitahanye ibitabuzo bariko biragurishwa hama kandi novuga nga Crane Day nuko ku bantu bazoba baje igitabo muri Ego Hotel kizoba kigurishwa 2000 muga kimaze gusohoka ngaho hantu bivanye n'amaprice kubera tuyari hawo bizoba biri prix ishobora kuzoca ihinduka byumvikana rero uko umuntu wese agikeneye kuhaba niteka kugira atana gitahanye encore ku mahera make ego urakoze cyane by'ukuri tugushimire kandi tunagutera intege kuko biboneka neza ko harimwo ubundi bushobozi mu gusoma kandi Imana ikomeze gukoresha by'ukuri yego murakoze namwe ndabashimiye gose kuba mwanumiye mukamfasha mu gikorwa Imana ibahizagire gose ego kuri Ego Hotel azoba ari itariki 1 2 3 azoba ari itariki 3 ego azoba ari dimanche 16h mba twavuye gusenga twafunguye twaruhutse 16h rero kacuza ati ngoma nongere nigi by'ijambo ry'Imana wa ego murakoze cyane namwe banywanyi wa Black TV by'ukuri ndabatumirire kuba muri ico kibanza kuri Ego Hotel ni dimanche itariki 3 zo ku 11 tuzomenya byinshi kandi by'ukuri dushigikire n'uyu umwene data kiri muto kandi yumva asunikiwe kwandika kuko kwandika nkuko nabivuze si ikintu coroshe birasaba inspiration kandi inspiration divine si ikintu cyeco cyose tuma byo kuronka motivation yo kwandika ndabatumiriye mwese muzoze tuhabe tumushigikire hamaka tunasome kuko ni kuneza yacu ndabashimiye cyane mwari kumwe na Yvonne Kameze kuri micro hamwe na Bill kuri camera merci